cakoze umwihwezo ukomeye cyane kuri UEFA Champions League. Kinyamakuru rero cakoze umwihwezo aho kivuga ko kibona yuko urukino rwa nyuma rwa UEFA Champions League no mwaka ruzoza equipe yitwa Real Madrid na Barcelona. Equipe zibiri ziri mu nzira zidasa. Hanyuma equipe yitwa Real Madrid kuri final igatahukana igikombe itsinze Barcelona. No mwihwezo wa kino kinyamakuru hakivuga ati finale ni Barcelona na Real Madrid. Ama equipe yitwa Real Madrid itahukana igikombe itsinze equipe yitwa FC Barcelona. Uyu mwihwezo muvuga ko iki muyemeranya nawo cangwa mafise ukundi mubibona? Biragoye gukondana iciyumviro c'umuntu kuko kino kinyamakuru canditse ni nkuko nanje ubwo burenganzira ndabufise ndavuze kuvuga ati ni Paris Saint-Germain ni equipe Inter domira karorero zizohurira kuri finale. Ni nka za prediction twigira gutanga Champions League gitangura. Bisiguye ngo ni point de vue wawe ufise n'amargima novuga ngo ashobora kuba ari convaincre ushobora gutanga ukabijustify. Hanyuma bitabaye nibaza ko nta ugukondana kuko uramusi nshobora kumbwira ngo ejo hazoba ibitukira no munsi kwa gatanu kwambwira ngo gatandatu hazoba ibi. De ma part sinemeranya nawe ibice 50 kwijana. Ariko nashaka n'ibindi 50 kwijana ndemeranya nawe ngendeye kuri performance banyereka mu munsi ku munsi. Kuko no munsi je ntanguye kubona ngo Real Madrid hafi yo kuva muri mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma. Kuko no munsi iramutse yisanga yeri minya Atletico Madrid iri mu nzira ya Arsenal. Ski Arsenal no munsi afise ubushobozi bwo guhangana na Real Madrid match arena retour. Mwahereye Emirates ni muri football sapere. Ni muri football ndabitahura. Mugabo uno munsi Champions League turiko turanayibona wanashaka ewitem do finale turimwo iri kwikinwa n'amateka gusumba performance. Paris Saint-Germain karorero kagaragara imbere ya Liverpool yakinye umupira uteye ubwo. Mugabo experience iri mu bakinyi ba Liverpool ndetse n'icumugu wabo uvuze muri rusange bigatuma Liverpool iza kurangiza urukino ibonye okazi imwe ikayivyaza umusaruro. Mwebwe mwabonye mirongo hakaburamwe ikintu. Rero ivyo vyose Real Madrid irazi ngene bikogwa, Barcelona irazi ngene bikogwa. Barcelona ivimbere ya Benfica do Lisbonne agira isanga mu nzira za hagati ya Lille na Dortmund. Ya hagati ya Borussia Dortmund. None imbere yaho gato azoba ari inzira irimo za izi equipe ninde za Club Brugge na za Aston Villa. Za Aston Villa ibaze birasanzwe hari nakiri Barcelona muzi kwa Real aho barenganya menga barisanga kwa Bayern na Inter bakiva kwa Arsenal barisanga kwa Inter na Bayern. Eske uno munsi Barcelona ntifisa amahigwe menshi yo kwisanga kure hashoboka? Ahubwo nanje cyo mbona Classico ya finale ya Ligue des Champions. Bwa mbere bwo ndabona menga Classico zo bazigiye kutubana nyinshi mu mwaka. Ariko kandi ugerageje kurabazare Bayern na Inter bari mu nzira ya Barcelona. Abo Real Madrid bari mu nzira ya Arsenal na ya Liverpool. Ya Liverpool na Liverpool, Paris Saint-Germain, Arsenal. Bivuze ngo ugerageje kuraba mu nzira zabo bose ni horoshe. Kuko nimba kwa Real Madrid ari mu nzira ya Arsenal, ya Liverpool, mu gihe kwa Barcelona hari iyo equipe yitwa Bayern Munchen. Bivuze ngo nzira zabo ni zoroshe. Birakunda ko twosura kandi kubona Classico kuko kino kinyamakuru ca bikoze ku mwihwezo gishingiye kuvyo kibona kiravuga kiti birakunda ko tubona El Clasico ya finale muri Ligue des Champions hanyuma Real Madrid gatahukana kino gikombe. Kuko iyo muri El Clasico tukibona El Clasico ikinyamakuru cagize umwihwezo kivuga ko Real Madrid gatahukana igikombe Barcelona itogitwara. Pourquoi pas? Ndafatira ku bintu bikomeye cyane wivuze neza. Twanze twibukanye mbega UEFA Champions League y'uno mwaka nyuma yuko tirage yari ibaye bakerekana n'inzira imigwi igomba gucamwo kuko kari kimwe mu bintu jewe nagarutseko. Ndavuga ati hariho probability yuko imigwi ibiri yo muri Espagne hura. Birashoboka ko imigwi ibiri yo mu gihugu c'Ubufaransa hurira kuri finale. Ndavuga Liverpool na Lille batari mu nzira imwe. Birashoboka ko equipe zibiri zo muri Pays-Bas hurira kuri finale. Ndavuga PSV na Feyenoord aho naba mfatiye kuki ku nzira barimo. Rero dufatiye bwa mbere ku nzira fact y'ikinyamakuru kimwe cyangwa ikindi cyangwa umuntu wari wese uri musarashobora kuvuga ngo
ekipe izwi ku izina rya Real Madrid na Barcelona bazokina finale ukumva ko menga bwa mbere birafise fact hamwe imwe tobisezerewe bwa mbere birakunda kwera yuko ntibari mu nzira imwe nk'uno munsi jewe naje ndaza nkikubita gatuza nkavuga ngo zitavuyemo prediction yanje inzira yarabidadanuye Inter domira Paris Saint-Germain kuri finale nkuko je nabivuze birashoboka ko Inter domira no muzigiye kuraba inzira irimo iri mu inzira irimo za Barcelona na za Bayern mu gihe equipe izwi ya Paris Saint-Germain iri mu nzira za Liverpool nizi za Club Brugge na za Arsenal na Real Madrid birumvikana ko ntaho bohurira kugira ngo basi niburi tubone imwe ikura mu indi hataragera finale. Iyo ni fact ya mbere iza gukwemeza iby'ikinyamakuru gusikira uncangaruka ko niki buriya izi nkino za UEFA Champions League zikinwa n'ibintu byinshi. Fata karero ngiriya match Barcelona bariko barakina na Benfica, dufate kari match de qualification uri à l'extérieur wagize 0 bi partout cyangwa mbi partout muhira. Iriya match ugishikirwa nabijya n'ubu wisanze muri context yuko gutsindwa igitsindo kimwe gacezerwa byoroshe biroroshe igitsindo kimwe ubugiye. Dufata karero Paris Saint-Germain isezerwa mu mwaka weze na equipe ya Borussia Dortmund na kimwe cagaragaza ko Paris tari kuri finale akarorero. Mugabo ugiye kuraba uburyo Dortmund yabatsinze ukabona ngo Paris yagucurikira ikibuga DDB arafe mugabo equipe garonka ukazimi kayiterekamwo igakigutsinda na retour. Ugiye kuraba ngo muzi Borussia Dortmund na kimwe abantu babona ko yokora kugira ngo ishike finale. Pourtant ngo kuvyerekana kuva hakikare itangura itsinda match zo mu matsinda iyobora itsinda rimwe Paris Saint-Germain ririmo Newcastle rimwe AC Milan ryari itsinda ry'urufu ikuramo equipe bita PSV Eindhoven nyuma yaho ikuramo Atletico Madrid yaje kuramo Inter nyuma yaho ikuramo Borussia Dortmund nakwikuramo Paris Saint-Germain yisanga kuri finale. Wavuga katakazi bakoze rero no muzi jewe statistic mangiye kuraba no garuka ku bintu bikomeye. Iyi Barcelona jewe ndiko nawe nakunza Barcelona mumbabarire performance berekana nko muri La Liga canke muri phase league biragoye kariyo performance iza muri knockout stage. Hari naco gituma nkubaka rurero nk'umukinya avuye muri phase league afite ibitsindo 10 kumbwira ko nawe yoshika finale azo afite ibindi bitsindo 10 mu nkino zisigaye biragoye kubera kuko wegera imbere ni nkino ziba complique. Ukukina na Benfica, ukukina na Olympique Lyon, ukukina na Bayer Leverkusen nande muri phase league muye muri knockout stage nuzumbwira ngo warenganye ngo ufise amanota yose kuri yose nuwarenganye yaciye muri barrage bwati ubu ni senkani kuko biriya biba nkuno mwanya Liverpool amanota barenganye bavize nta nakima bamari usibye amafaranga binjije na tirage yabo yababereye peut-être tuvuge nziza reka tubivuga uko nta kindi kintu bunyene kuba barabaye abambere bikiba Maria bwizo nta kindi kuko kandi bavuyemo na Paris Saint-Germain ntavyo kuvuga ngo kwempoza hari uwa mbere ubutashe ofite ibyo kumbwira ngo wasohotse uwa mbere ubu naco bikimaze nimbona zozo uviza amanota 28 kuri 28 nivyo ico gihe wari performa kandi abantu bose barabona ko mengo ratinyitse mbere wanashima tirage yabaye mbi ibaze kurenga n'uwa mbere ugashitombora Paris Saint-Germain hariyo Bayern Dominique bo birenganira bakangaye mwicumi na bacha muri barrage basezera Celtic bacha bitombora Leverkusen no musesa mu kubaronze qualification. Ibaze nko kinya na Paris Saint-Germain kayitsindira Parc des Princes bigaragara ngo urukino Paris Saint-Germain yakinye yari capable ko yatsinda Liverpool ibitsindo 5 n'imiburi buri kandi nuno musi igarutse na mfini garukina yuko basezere irashobora kurukina wewe wisanzwe uri muhira uwo musi gacivyuka neza gacivyuka rezo kaje bakazivyaza umusaruro baragusezereye biziguye ngo ry'abantu tuvana mu matsinda ntacavuze ahubwo no musi tugeze he hahandi umenya ngo urukino gose ruza nka finale tugomba gutanga ibirenge ivyo duhora dutanga niki nkunze kuba nivugira Barcelona nivyo muri La Liga ubona itsinda ibitsindo ndwi kandi no muri Champions League yaratsinze ivyo bitsindo 5 kangahe gashika nka 3 canke 4 mugabo no munsi aho bigeze ugomba ukine na Celtic mukijisanga mu match zo gukurakura namwo integuro zo gukurakura namwo n'integuro zo mu mapure ntizisa. Equipe yari yose igomba kuza ifise inguvu kandi ivuga ati nanje ndi capable ko no kuramo mu adversaire kandi akantu nje ndugira kuri akazi fata nk'ubu no munsi Barcelona yasezereye Benfica ikigomba guhura hagati yarenganya hagati ya Borussia Dortmund na Lille Chena byivugiye Lille buriya ni equipe abantu basuze estima mugabo ugiye kuri parcours yayo Lille je notanga kuigeranya na Borussia Dortmund yo kumwa kweze kuko deja muri phase league bagize exceptionnel naivuze basinze Atletico banganje za Juve basinze Real Madrid basinze na Liverpool biri kimwe equipe yari ijana uno musi ni equipe gufatira Feyenoord Rotterdam kayitsinda 6
bivuze ngo ugiye kuraba no munsi Feyenoord de Rotterdam niyo defete ikomeye cyane bagize muri no season bivuze ngo Lille nimwe muri equipe ushobora guha amahirwe dufata karero nk'uko kuntu tuba turiko turabona ko Barcelona ikiratsinda Benfica kubwa amakosa mumenyereza uyu Bruno Lage eske no makosa biroroshye ko tuyabona kumenyereza nka Bruno Genesio ya karorero eske ya experience turiko turabona cyangwa ko kutamenya ico Benfica ironde ukabona ko Benfica irametriza Barcelona mugabo Benfica nitsinda Barcelona kubera yuko tactiquement urabona ngo haragera igihe umenyereza panga ibintu bitari ivyo Flick agaca musumba mu mutwe agaca mu profita ivyo ucihura no mumenyereza nka Bruno Genesio biragoye uhuye no mumenyereza nka Niko Kovac urabona ko Borussia Dortmund ni equipe yigware mugabo Niko Kovac rafise yakinye final yakinye Niko Kovac no munsi n'umumenyereza yabanye na Flick buri Afrika ivyo yubatse aho twatanguye kubona Afrika yexposa tugira ngo tumone ku rwego yaradugiye nyuma y'umugabo yitwa nde Niko Kovac bivuze ngo no gukina na Kovac cyangwa ugakina Bruno Genesio uri Flick bitandukanye na kumwakina na company bitandukanye na kumuri kurakina na Bruno Lage ni nkuko nawe no munsi hoze kinyamakuru gikomeye cyangwa nk'ubwo PG Classic FM twadufise ubwo burenganzira bwo bwati turaposta ikintu uko tugomba gikwirisi yose no muri Espagne no muri Allemagne na heba gisome ariko bakigira ko de tugatanga deba iwacu sino kuvuga gusa ko twahagarara kuri bino kinyamakuru canditse ariko ni no kuraba eske uno munsi aho turi UEFA Champions League turimo akakanya performance zino ibiri twahagaze ko Barcelona na Madrid birashonga ko twobona El Clasico genuine 100% kuri final genuine magic ikintu cyo gituma twobona 100% kuri final z'equipe zibiri bwa mbere nuko ziri mu nzira zitari zimwe no kuvuga ngo nizokurana finali tageze ko niho honyene hashoboka ko bahurira mugabo dufashe ku nzira zabo performance n'inzira umuntu arimo ntaho bihuriye kuko nabivuze uburyo utsinda Benfica sibwo ugomba kuzotsinamo Borussia Dortmund canke Lille zifisa abamenyereza bafise ico bazi nabo bigoye gukora amaherere cyangwa kuba profita ku maherere yabo en plus uzohera we muhira retour kaji wabo nyuma yaho peut-être turashobora kubona match zohuza Bayern Dominique na Inter Domira n'ubundi ugomba gusohoka hagati ya Bayern Dominique na Inter Domira bari experimente batakaje final 2023 bafise umenyereza mwiza nka Simon Inzaghi bafise abakinyi bari experimente nka Lautaro Martinez nabo bashobora gutsinda ico experience cyangwa Bayern Dominique ikaza mu ishusho itandukanye na Bayern Dominique twabonye hehe muri phase league mu gihe nka Real Madrid nabo ku ruhande rwabo turiko turabona ingufu bariko baratanga nivyo ni equipe yitwemeza ngo nubwo twe twata performance dufise muri inzira yacu ubundi tutaravamo na indi equipe yizeye ko izogera kuri final mugabo wumve amatira performance uburyo Lille yabatsinze niko Arsenal yabatsinda mugabo je mbamona ko Arsenal gusezera Real Madrid yari inzirenga na Atletico biragoye mugabo hepfo hariyo Liverpool yabatsinze muri phase league hariya hepfo hariyo equipe ya Aston Villa na Club Brugge yoyo nayo tutazi mbega hagati ya Aston Villa na Club Brugge ninda zoja gura hagati ya Liverpool na Paris Saint-Germain zose ziri experiment kandi zifise performance akakanu kuko knockout stage zitandukanye n'ivyo mapure jemaze kugira ko consta kuma Champions League presque yose maze kuraba kuko na munsi hari nk'umugabo yitwa Pep Guardiola no kwemeza ngo umwe mu bamenyereza bakura ariko atazi ngene inkino zo gukurakura na zikinwa muri ibuka mwezi muri septembre 2019 bakugwamo na Rio yari ifise ba Dembele ikagira umusore mu Côte d'Ivoire Moussa Dembele Maxwell Cornet bari bahari uyu musore Ferran Mendy yari akiri n'uyu musore oya Mendy ariko Real Madrid kiri Mendy yamaze gusohoka n'uyu musore umunya Côte d'Ivoire umunya Cameroon w'umuwinga ku 11 bari bafise ndi iyi equipe Olympique Lyon yari imeze neza kandi kuraba effective bari bafise ugiye kuraba uburyo Rio yaje kwerimiramo Manchester City yari Manchester City visa abakinyi ikuramo Sterling ikazana Gabriel Jesus ikuramo Bernardo Silva ikazana Riyad Mahrez ikuramo nako ikazana nako kabona ngo biraryoshe mugabo hariho experience cyangwa ubumenyi utararonka bw'ingene za nkino zikino ibi rero bisigura ngo je kubona Real Madrid na Barcelona zihurira kuri finale no vuga ego nshingiye ku cyambere Hazard yavuze ntiziri mu nzira imwe ntaho zigira zihurire bivuze ngo nibishoboka ko zihura demi finale ngimwe kure mu cyangwa muri quart de finale ariko nikigira kabiri uno muzi Barcelona bize performance bemerera gushika kuri finale turavye uko bameze ingene bitunganije uno muzi hari abagenda bavuga ngo Real Madrid nta performance bafise yo kwisanga kuri finale mugabo chaque fois bahura na equipe yitwa ko ikomeye baprova yuko ari equipe zingene Champions League kino unamuzi nusezera Atletico Madrid ntumbwira ngo ari equipe muzo musigaje guhura yo gutera ubwoba nivyo nta equipe itotsinda yindi mugabo Real Madrid nisezera Atletico
hafi hashoboka ndayibona kuri finale. Mugabo randi rufata akantu gakomeye. Real Madrid tuyizi nka equipe nubwo ibari mbi itwara experience muri Ligue des Champions. Experience yabo ibasaba kugwana n'imigwi kuko uravye inzira Real Madrid barimo. Bari kubona imigwi ifise performance nziza. Uno munsi Liverpool, Paris Saint-Germain, peut-être nari ya hepfo equipe ashaka gura hagati ya Club Brugge na Aston Villa, dufate Aston Villa. Dufate Aston Villa, dufate na equipe izobirenganya hagati ya equipe ya Liverpool na Paris Saint-Germain, ndetse tunafate New Arsenal. Ugiye kuraba mu biharuro vya experience n'ibindi na equipe iri busezere Madrid mwizi. Mugabo dufashe Madrid wa musi itempo je experience yabo. Amatera performance equipe yari yose muri izi yo isezere. Mugiye kwa Barcelona bico bagwana naco. Barcelona experience bempoza muri Ligue des Champions. Bempoza performance mugabo nabo baca bakina n'umuntu yitwa yuko afise experience kugira ngo umutsinde. Bigusaba ko uwo munsi wowe uganya match par match, zana performance yawe utsinde match. Kuko udatsinze match nawe arakoresha experience akuronge ku qualification ubwo gutsinda igitsindo kimwe. Bivuze ngo Madrid bagwana na kimwe muco bakuramwo bo bafise experience. Mugiye Barcelona nabo bagwana n'ufise experience mugiye bo bafise performance. No kurindira tukaraba kuko ibi babisaba evaluation ya match par match. Je namaze kubona ibitangaza vyinshi. Araje gituma nk'ubu niyo Madrid cyo tuma navuga ngo izoshika kure nuko tout simple bibino bamaze kutwereka ko ari ibintu byabo. Mugabo ngo mumbwiye ati Bayern bari kuri finale, ngo Inter bari kuri finale, ngo Liverpool kwera ari beza ngo bari kuri finale. Je vyongora kuko ejo muca mutangana nka Liverpool hano igwanye ko na Aston Villa gace basezerera bigaca bikugora gusigurwa iya Aston Villa sezere gute Liverpool ariko nkuko twagenda ni Dortmund sezera za Atletico kubgawe biri nko ku bice bingahe classico muri finale. Bon kubganje biri nko ku bice 50 kwijana kuko n'izindi nuno muzi je nkwambwira ati Liverpool kuri finale contre Barcelona navyo no bice 50 kwijana. Wewe Landry bon nanje sinoja kure kuko ikintu kitaraba sinshobora kuza ngo ndagikonfirme à 100%. Kandi kitaraba sinshobora no kugihakana à 100%. Ni 50-50 kuvyemera, ni 50-50 kubihakana. Dushobora kubona classico kuri finale. Dushobora kubona kuri finale Lille na Aston Villa. Byose birashoboka. Nguko rero ko bimeze mu kwibaza ko dushobora kuronka El Clasico muri finale ya Uefa Champions League. Gari kinyamakuru bakikoze kugira ngo babone na n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye shobora kwandika ibintu mibi kugira ngo barabe point of view abantu. Abantu bavuga iki kuri performance y'ino migwi ku migwi dafise performance kuko abantu bacha batangura ku defend n'abadukurikirana natwe batubwira babice kuri YouTube yacu. Abantu bacha batangura ku defend ati je nka je mbona Madrid bizova bigora canke Barcelona ni nziza ariko bizoyigora canke Barcelona iri kumwe n'utugwi twose cyo gukubura Madrid kubona utugwi cyo kudukubura twose bagahura finale bahuriye finale nibaza ko pour la première fois de l'histoire twoba tugira tubone match peut-être iyo siga amateka nka match yakurikiye abantu benshi niko ndavyibaza. Nuko rero bimeze batari bake mukomeze kugira ivyo muterereye muciye kuri YouTube ya YouTube channel yacu turaza kwa dusoma ama commentaire yanyu nta kibazo na kimwe ariko tugira abantu ko turi kumwe n'abafatanya ibikorwa bacu bagiye batandukanye.